Ega Burundi uzubakwa n'abawe birazwi ko wibarutse kandi abawe bakwiye isi yose. Munkundire abarivye umaze gutera intambwe ngira ico ndabavuze ko mwe mwitwa abastar. Hari abantu bamaze gutera intambwe mugo batiyumvira yuko aho bavuye hari abandi bariko barahaca canke hari abandi bahasigaye. Kugira ngo bashobore kubafasha nabo kuduga gutera intambwe mbere rimwe na rimwe bakabishiramwe ibintu byo kuvuga ngo yoza no hava ngabanya amasigise yogira kuri intambwe no hava ngabanya amasigise niyo ni intambamye kuko harabuze urukundo n'ugerageje kugwerekana abafite intumbero yo kugira ngo uwo yitangiye amukure ko inyungu runaka. Bakunzi ba Nox TV ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu c'indirimbo kuri mikro muri kumwe na Karine ahiboneye. Kuri no musi rero turi kumwe n'umutumire akabari umuririmbyi reka ce ndamuha umwanya kugira ngo ashobore kuvuga akazina kiwe yidondore muri make abwire abariko barakurikirana televiziyo yacu. Jean Dodier Nzambimana. Ego nitwa Nzambimana Jean Dodier. Mvuka mu ntara ya Kirundo muri komine Bwambarangwe, sanzwe ndo muririmbyi. Ego ubu ndi umunyeshuri ndi kuri kaminuza ISPG Gitega niga muri Santé Publique. Watubwiye ko uri umuririmbyi kandi ukaba n'umunyeshure, none akazi ko kuririmba no ku munyeshure byose bifatanya cyo kimwe bigakorohera? Neza cyane mu bisanzwe iyo umuntu afite ingabirano ari gwiwe atari inyiganano ntiheza ngo igire icibangamiye mu bikorwa byiwe vya misi yose. Jewe kuririmba no kwiga birashoboka kandi naco vyica mu gutegura akazi kanje. Ego. Mu ndirimbo mumaze kuririmba indirimbo zingahe? Mpava ntazibuka n'igitigiri zimwe ariko izo nibuka bivanye n'izo nagenda akora ama club nagenda atanguza y'aba jeune zirashika mu ndirimbo 29 ama audio. Ego video natanguye kuririmba muri 2010 niho ninjira muri studio yitwa Ray Music mu Rwanda nangeze mu mwaka wa 6. Ego. Shaka rero muce mubwira mu ndirimbo mumaze kuririmba hariyo maze kumva yitwa Abagenzi kandi iyo ndirimbo irafise n'amashusho. Shaka muce mudusigurira rero ingene mwiyumvire kuririmba kuri iyo ndirimbo ivuga Abagenzi. Ego iyo ndirimbo Abagenzi mu kuyandika nayanditse manje gufata akanya ko kuzirikana cyane ku kiringo cy'ubuzima maze kuva ntangwe guca ubwenge nkiga no ku mico y'abantu igifise akamaro mu mibanire y'abantu. Sanga by'ukuri icitwa umugenzi yaba mubi yaba mwiza arakenewe kandi nikirumara. Ego ndaza cyandika iyo ndirimbo Abagenzi. Yivuze umugenzi mubi ushatse kuvuga iki? Umugenzi mubi umuntu ashaka kuba mubi kandi ari umugenzi cyane gose. Umuntu ashobora kuba mubi kandi ari umugenzi mu gihe arimwo arakora canke ariko arakwerekeza mu bitakubakira ubuzima canke mu bitagufasha gutegura kazo akabukeza. Nk'akarorero nk'ifise witwa umugenzi akaba umugenzi agufitiye urukundo rwo kwikunda muri wewe. Wa wundi abona ugize ikibazo akaguhunga, yabona unezerewe akakwegera. Wa wundi ukora ikosa ntaguhanure, hanyuma yabona karabaye akaja mu bagutwenga. Ego muri make nuko novuga umugenzi mubi. Rero mutumushira mu giti cy'abagenzi cyane gose. Umwasi wa cyane akaguhanura ntabari umugenzi. Nubwo bishika ntagire ica kumarira mu buryo buboneka, arafise ibindi akwigisha kuko no mwico gihe uba wumva yuko utanezere umuga akaguhunga. Iyo unezerewe ukumva yuko ari n'umuntu akuri hampande utazi yuko nkumbura kubaniye nabi biragufasha. Ego indirimbo Abagenzi hariho undi muririmbyi w'umurundi mwayiririmbanye wamwiyumviriye ko gute? Niki wahisemo umurya? Janti wa Koroni. Ego Janti wa Koroni namukunze ntango ko indirimbo ziwe kuri RTNB
arafite indirimbo by'ukuri zirimo akanovera uko gukunda igihugu, hanyuma kandi ukumva yuko ari umuntu afise ubuhinga mu kwandika. Jewe twagiye kumenyana, indirimbo naramaze kuyikora muri studio, projet iri muri studio, ndaheze rero ndamwandikira, arankunze nawe amaze kuyumviza arayikunda, bise ukuntu yanditse, ca ndarondera ry'amajambo mwumva y'igifaransa arimwo, amajambo mwumva y'igifaransa arimwo ni discours ya Capitaine Thomas Sankara, ndaheza ndamuha kugira ngo ayamvugire ivy'ukuri nko kwifatikanya nawe no mu kugira ngo indirimbo yanje igirireme. Yego, iyi ndirimbo abagenzi ngomba ndakakaye kugira ngo ituririmbire n'ijwi ryawe kugira nyine waririmbye muri studio muri kano kanya, rero ndaguhaye ikaze kugira ngo ituririmbire. Igiti gishatse kwamacuba imizi, kandi umuntu wese afise ico akumariye, kuko ubuzima bwawe nyene ntibushoboka, kuko kubakoreye se buryo munagirwa n'ubundi. Yoho, igiti gishatse kwamacuba imizi, kandi umuntu wese afise ico akumariye, kuko ubuzima bwawe nyene ntibushoboka, kuko kubakoreye se buryo munagirwa n'ubundi. Uko kwiza abagenzi burya niko kugwizitunga. Guhomba abagenzi nako niko guhomba itunga. Uko kwiza abagenzi burya niko kugwizitunga. Guhomba abagenzi nako niko guhomba itunga. Indirimbo abagenzi iri niyo umaze gushika mu mashusho, mbega nta ndirimbo ufise imaze kuja mu mashusho uretse abagenzi? Neza cyane, ndafise indirimbo nakoranye na Alvera Muhimbare, ni sekunda akazi kawe, nayo yamaze gusohoka. Nibaza yuko abakunzi ba kino kinyamakuru n'abakunzi banje n'abariko baraba kino kiganiro, murashobora kwandika Nzambimana Jean de Dieu, Nzambimana Jean de Dieu kuri YouTube, hanyuma ukaca kurikirana izo ndirimbo zanje maze gupostingako. Nubwo ari nyinshi, ndiko ndagerageza kuzishira kuri channel yange shasha nuguruye, hanyuma mukore sabone mu ntumbero yo kunshigikira mu iterambere no mushigwa mu ngiro ry'indoto zanje. Yego. None iyi ndirimbo Kunda Akazi Kawe wayanditse nayo wisunze iki? Nayo mu kuyandika nafatiye ku byo abantu dusanzwe tubayemwo, kuko sishatse kuvuga ko ndumwanditsi mwiza, ariko abamaze kumva indirimbo zanje nibo bivuga. Umwanditsi mwiza yandika ubuzima bwa misi yose, yandika yisunze ibyo asanzwe abona mu mibereho y'abantu. Nuko nagiye ndabona mfatiye kubo twita abakire bamaze gutera intambwe yo gutunga, benshi basa n'abahereye ku ntambwe yo hasi, bwabuzi bamwe banebagura, mugabo ugasanga bateye intambwe. Ego, ndaza rero cyo nandika indirimbo Kunda Akazi Kawe. Ego, tubwira ko rero utera kamo n'urwaruka nkawe kugira ngo ubakundishe ibikorwa nkuko iyo ndirimbo iriko irabivuga. Mes chers amis, birahinduka Imana ibishatse, mu gatondo ukumva inkoko zirabitse, ukumva ijwi riti ndakwibutse, humura ibibazo vyimutse, riti warasavye none ngira ndaguhe ibizogufasha kwikanda uburuhe, riti warasavye none ngira ndaguhe ibizogufasha kwikanda uburuhe, ntuzumere nk'abandi bamandaguhe ngo wavugira ubutuka umuti ku buruhe, ukiri muzima ntakidashoboka, uwahaye abandi nubaracagaba, ukiri muzima ntakidashoboka, muri ivyo ukora naho woharonkera. Kunda akazi kawe, kunda akazi kawe, akazi kawe mugenzi, kunda akazi kawe.
mushatse gutera kamo urwaruka bicishije mu kuririmba. Ego n'uwari we wese afise icyo akora cyane cyane wa wundi abikoze igihe kirekire abona umengo ntibizotuma agera ku ndoto ziwe. Ego uretse izi ndirimbo zibiri zifite amashusho nta yindi ndirimbo umaze gusohora? Navuze yuko atari zike zigira 29 ama audio mugabo indirimbo ndiko ndihutira nshobora kuca nkorera amasanamu mu gihe mwebwe muri kumwe kino kiganiro hogira uw'Imana ivugira muri we akagira umutima wo kunshikira impano yanje hanyuma kandose uburyo bwo gukora video. Ndafise iyindi ndirimbo nakoranye n'abana bato twana dutoya tubiri tw'imyaka 6 nayo ngomba kuca nkora amasanamu hamwe noshobora kuronka ugira nkuko abandi bagize gutyo nkayikora amasanamu. Iyo ndirimbo yitwa gute? Bita Sagamba Burundi. Yego dusigurire rero ibijanye n'iyo ndirimbo. Nayo mu kuyandika ubwa mbere navuze yuko indirimbo ya mbere je nasohoye nayikoreye mu Rwanda. Nayikoreye mu Rwanda n'uburyo bwo kwikana bikuye mu Rwanda mugabo sinigeze niyumvamwo urukundo rudasanzwe, sinigeze niyumva nirekuye nkuko nabwirizwa kuba ndiko ndarangurira iyo mirimo mu gihugu c'amavukiro. Hanyuma kandi burya igihugu c'u Burundi n'igihugu ciza dukwiye gukunda cyane cyane twe tukiri bato twakora tugikunda tugikorera tukirata kugira ngo n'abari hanze canke abanyamahanga bumve uko Burundi bumeze. Ego no muntu mbere kugikundisha bene cyo n'abanyamahanga canandika iyo ndirimbo rero. Ego mbega nk'abaririmbyi b'u Burundi intambamye mukunda kugira mu mwuga wanyu n'izihe? Bo jewe novuga yuko ntanguye kwitwa umu artiste kuva aho nsohora iyo ndirimbo ya mbere abagenzi kuko ikindi gihe sinarabwiye imenyekana ariko intambamyi suko ntazibona. Intambamyi ya mbere ubwa mbere ni ukubura abagushigikira abakunda impano yawe ngo babone yuko ari ingabirano ishobora kugira icyo imariye igihugu, ingabirano ishobora kugira icyo imariye ubu nyine uyifise, ingabirano ishobora kugira icyo imariye n'abenegihugu kuko muri izo ndirimbo turacishamo ubutumwa bushobora kugira akamaro abazikurikirana. Iyo ni intambamyi ya mbere. Intambamyi igira kabiri ni ukuntu mu nkundire abaririmbyi umaze gutera intambwe ngira icyo ndabavuze ko mwe mwitwa abastar. Hari abantu bamaze gutera intambwe mugo batiyumvira yuko aho bavuye hari abandi bariko barahaca canke hari abandi bahasigaye kugira ngo bashobore kubafasha nabo kuduga gutera intambwe mbere rimwe na rimwe bakabishiramwe ibintu byo kuvuga ngo yoza no hava ngabanya amasigse yogira kuri intambwe no hava ngabanya amasigse. Niyo ni intambamye kuko harabuze urukundo n'ugerageje kugwerekana abafite intumbero yo kugira ngo uwo yitangiye amukureko inyungu runaka. Ego higira gatatu jewe sinzi yuko yoba ari amakuru ntafise canke ntabikurikirana gose. Turabuze ikintu agaciro canke amategeko akingira umuziki w'u Burundi kugira ngo bugira agaciro nk'ibindi bihugu. Hanyuma gutyo umuziki wacu turadandazwa kuko amatwa asumira mu bindi bihugu kugira ngo umuziki w'umurimbyi runaka uvuzwe baramuriha ave gusohora indirimbo akarihwa akamenya yuko niyitanga agasohora indirimbo gutya azoba arose icamwa kivuye kuri iyo mpano yiwe. Ego hanyuma kandi ikindi ni ukuri intambamyi nkunda kubona aya masosiyete aya mashirahamwe ni ukuri ariko arabikora mugabo si gose si ku rugero natwo ngo dushikirwa murabe muze muradufasha gose. Hari aho usanga umengo bibagiye bakitaho aba bamaze gutera intambwe bafise ibyo bamaze kuronka bamuye muri impano bakibagira abakiri hasi. Ni intambamyi je ndiko ndabona. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Yego kurangiza kino kiganiro cyacu rero shakanda gusaba ugira akajambo kanyuma ushikiriza abariko barakurikirana cyane icyo uba wumva kiri ku mutima wawe wumva ushaka gushikiriza muri kano kanya ndakoye kazi. Abakunzi ba Rinox TV mu gusozera nagira ndabakengurukire cyane cyane mwebwe mufata akanya mugakurikirana ibiganiro Rinox TV ibashikiriza ibegeraniriza. Hanyuma cyane nabasaba erega bagize bati umugenzi w'umugenzi wawe aba ari umugenzi wawe.
nuko rero naguma ndabasabe muce mugenda mukore subscribe kuri channel yiwanje mu kwandika Nzambimana Jean de Dieu, mukore subscribe muraza kubona indirimbo maze gupostingako. Hanyuma ikindi ngomba sozere ko nsaba nukuri bantu Imana yateye iteka mukaronka uburyo, mukaronka ico abandi badafise, mugerageze mwitangire abantu dufise impano turiko turashaka kugira ngo tugire ico twimariye, kuko tuzosubiriza mu ndumane ivyo bamwe batugiriye. Ntibisigura yuko mutabyuka tutazobikora, ariko turakeneye kugira ngo namwebwe kuvyo Imana yabahaye mudushigikire cyane cyane. Nagira cyo nsaba Linux TV manager wanje wa mbere mubinkundire cyane, ego namwe mube mu banshigikira kugira ngo ndabe yuko nshobora gutera intambwe kuruta. Mu gusozera ndabakingurukiye cyane, umukama wahezagire, Imana bahezagire, mugiraho mwubahwe. Ndabasabiye n'iteka ryo kuramba mu mahoro n'ubutungane. Murakoze gose. Bakunzi ba Linux TV, ndabashimira muri mwese mwafasha akanya mukadukurikirana. Abashimye n'umutumire wacu Jean de Dieu Nzambimana yaduhaye akanya kugira ngo dushe kuyaga ibijanye n'umuziki we ariko arategura. Nkaba nongera kubasaba kandi mubandanye abatarakora subscribe kuri Linux TV muce mwikora, muze muragana partage ibiganiro byacu, muze murabisangiza n'abandi bose kugira ngo bibashikire. Nshimira Diera kuri kamera ni watumye ikiganiro cyacu kigenda neza, iyo atabyifatamo neza ntibyari gukunda, nawe nyene sinakumushimira. Rero mubandanye muryoherwa n'ibiganiro cyo kuri Linux TV, mugira amahoro aho muherereye. Murakoze.